urukundo, ubugeni canke mariage ni iki? Iyo ubona abantu bagira ubugeni wibaza ko bahitamo gute umugeni canke umukwe? Mbega nimba nawe utarabugira ukaba ubuteganya, woba uzi ingene babigenza? Mbega hoho kugira urinde uronka umuntu mukundana kugira mugere ku rwego rwo kubana bigenda gute? Byose ngiye kubikubwira kimwe ku kindi ntihagira aho uja. Nimba ari irya mbere ubanye natwe, raba ufyonda aho hasi mu ibara ritukura handitse subscribe canke sabone n'ako gakengeri kugira nzoze ndakwibutsa inkuru nshasha ndayisohoye. Umunyeshure yabajije umwigisha wiwe ati: ni kubera iki kenshi cane abantu badapfa gutwara umuntu bakundanye ahubwo bakapfa gutwara uwo babonye ako kanya? Mwigisha aramubwira ati: kugira ndakwishura iki kibazo cawe, banza ugende mu murima w'ingano undonderera agati kamwe uza kubona karuta izindi ukanzanire. Ariko itegeko ugenderako niri: uremerewe guca mu murima uhitamwo rimwe gusa, ntiwemerewe gusubira inyuma ngo uhitemwo kandi. Wa mwana aragenda muri wa murima, aragenzura kwanza umurongo wa mbere, abona agati kariko ingano zirusha izindi bwiza, nawe yumva arazikunze. Ariko agumana icizere ko imbere ashobora kuronka izindi zirenze kure izo za mbere. Arazireka arabandanya, ageze imbere abona izindi kandi, ariko agumana bya vyiyumviro yahoranye kare yuko ashobora kuronka izindi ziruta za zindi zimurindiriye imbere, nazo arazireka aribandanyiriza. Vyakabaye kera, ahejeje ica kabiri kirenga c'umurima wose, atangura kubona ko ingano atanguye guhura nazo katari nziza, kataho zihuriye nizo yaretse zikagenda. Atangura kubona ko yahombye izari nziza cane muri urwo rugendo rwiwe rwo guhitamwo nziza kurusha izindi. Abonye ko atakundi kandi ko atagusubira inyuma, birangira asubiye kwa mwigisha ataca ajanye namba, asubirayo iminwe misa kubera gusa atashoboye kwibabarira ukuntu yaretse za zindi nziza zikamucika zikagenda. Hama abisigurira byose mwarimu kimwe ku kindi ababaye cyane. Mwigisha aramubwira ati: wagumye urondera ibirusha ibindi ubwiza mu gihe wari kurabirenza amaso wigira, kandi umaze kubihomba wasanze bitanashoboka ko usubira inyuma. Abantu bakundana n'umuntu nyawe, umwe bari bakwiye no kubana hanyuma bakamureka akagenda. Iri ni ryo kosa bakunze gukora. Hanyuma wa mwana aramubaza ati: none ibi bishatse kuvuga ko umuntu nk'uwo katazosubira gukunda kandi? Aha yashaka kwivuga kubera ko yagarutse atakintu azanye. Mwigisha aramubwira ati: oya mwana, ibintu suko. Buri muntu arashobora gusubira gukundana mu gihe ahuye n'ujanye no kwifuza kwiwe. Ariko ni wakundana weho rwa rukundo rw'ukuri, ntukwiriye kureka uwo muntu mukundana ngo agucike bitewe n'ishavu ryawe, ukwikunda canke kumugereranya n'abandi. Wa mwana arasubira aramubaza ati: none bigenda gute ngo umuntu atwara uwundi muntu kandi uwo yakunze, uwo bakundanye ataho yagiye, ariko akamurenga akamureka agatwara uwundi? Mwigisha aramubwira ati: kugira niki ndakikwishure, banza ugende kandi mu murima w'ibigori hamuhitemo kinini kiruta ibindi ukinzanire. Itegeko riracari ryarindi, ugiye ntabyo gusubira inyuma ngo uhitemwo mu byo warenganye.
wa mwana aragenda muri wa murima w'ibigori. Ubuho yagiye yiyubaye cyane kugira ntasubire gukora ikosa nk'iryo yari ahejeje gukora. Ageze mu murima hagati ahitamo ikigori kigereranye ico yumva by'ukuri kimuhagije, hama asubira kwa mwigisha asigura uko yakoze uguhitamwo kwiwe. Mwigisha aramubwira ati, ubuho urabona ko utagarutse iminwe misa, utagarutse atacuzanye, waravye gusa ico ubona ko kigendeka, kandi wizeye neza n'umutima wawe ko iki kigori arico ciza kiruta ibindi woshobora kuronka. Uku rero niko umuntu ahitamwo bazogirana ubugeni, arivyo bita mariage. Uwo mwana akizazaniwe adasobanukiwe neza, mwigisha aramubaza ati, nigiki kidatahuritse, nigiki kidasobanutse muri ivyo? Wa mwana ati, jena ariko ndibaza, none nikihe coba ciza kuruta ibindi? Nugutwara uwo ukunda canke nugukunda uwo watwaye? Ibi yabibajije kubera ko yumvise ko agomba gutwara ico kigori azanye. Mwigisha nawe ati, inyishu y'iki kibazo iroroshe mu gihe woba wakurikiranye neza iki cigwa kuva mu ntango. Wewe uri kuranyumviriza, reka nanje ndakwibariza, wewe wumva inyishu ari iyi? Ubuzima ni nk'ikivumvu canke umutemere wuzuye ivyamwa. Urahitamo kimwe muri bibiri: kugicamwa ukunda canke kunezerererwa kwishimira ivyo uronse bitanduye. Hitamwo n'ubwenge, nayo ahandi ho ushobora kumara ubuzima bwawe bwose ukiri kwibaza ati iyo mba mpise mwiki, iyo mba nkoze uku. Uhere muri ivyo. We niwumva umutima wawe ukwemerera atarubanza ugucira, uzokwigera uhitamwo nabi muri aya mahitamwo yose uko ari abiri. Turagushimira kuba wabanye natwe. Jewe nayiko ndakubwira ibi, nitwa Gusenga Derike. Nimba wakunze iyi nkuru, raba ukore like twereke ko wayikunze. Niba naho utari bwakore subscribe canke sabone, raba ubikore ufyonde nako gakengeri kugira nzoze ndakwibutsa ninakora iyindi nkuru. Hari iciyumviro ushaka kuduterera nk'utwunganira naho, uraba ucandika aho muri commentaire. Wakoze kubana natwe.